Mwaramutse haraheze imyaka ishika 30 ntumvirije Radio Television Nationale du Burundi ayo bita RTNB. Uno munsi nagiye mbona kuri video kuri YouTube ko bari kuri YouTube ndavuga ntireka numvirize amakuru nimenyereze kumviriza amakuru yo mu Burundi nja kwerekana mu bisanzwe ingaruka mbi z'ibintu bikorwa mu karere kacu zaba intambara kurya ruswa canke ibiturire ukonona amatungo y'igihugu na cyane cyane intwaro itabereye. Reka tuvyumvirize hanyuma ndavuga kimwe kimwe uko ndacumva namwe ndabareke mugira ico muvuze ko. Let's go. Turabandanya nano makuru ishirahamwe UNICEF ryatanze ku bushikiranganje bw'amagara y'abantu ingabire y'ikamyo ikoreshwa mu gukwiragiza imiti mu burere bw'ubuvuzi mu gihugu. Munganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu Ines Roseline Nduwimana avuga ko iyo ngabire yaje hageze kuko ikigo kijejwe ububiko bw'imiti Kamebu cyari gisanzwe gifise imodoka nkeyi zikwiragiza imiti hagati mu gihugu. Inkuru ya Medison Hatungimana. Unicegera cy'userukira UNICEF ajejwe imigambi muri iryo shirahamwe aho yashikiriza ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ingabire y'imodoka yo mu bwoko bwa kamyo itwara itone 34 ikoreshwa mu gukwiragiza imiti mu turere tw'ubuvuzi babicishije. Okay, duhagarikiye ngaho. Icambere na mbere muomenya hari gihe umva mu Burundi bavuga ngo abazungu bameze nabi, aba bakoroni ntitubashaka, ivyo babo nibabigumye ukumva harimwo ikintu cy'ujyajya cya hypocrisie kubera iki murabibona uwo mugabo w'agahanza ariko atambuka hariya n'umuzungu sivyo sinzi ko n'umuzungu ko buri kose umuntu w'umunyafrika n'umuntu w'umuzungu niwe yatanze iyo niwe yashikirije urufunguruzo niba mutamubonye turakengurukiye cyane. Voilà dodo USAID urabona yo ni USAID yumva ni United States na UNICEF baracadufasha nta kubideha. Ishirahamwe UNICEF n'igihugu ca Amerika. Voilà les Amériques hagati naho kandi ukamenya ko n'abategetsi benshi barangeka abana babo kwiga muri Amerika n'ahandi ivyo muzoze murabimenya navyo bashoboye kudufasha. Uwo mugabo w'agahanza w'umuzungu ninde kuba muzi karonka ingendeshwa nk'iyi mu ntara ya Ituri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo naho havugwa ubwisha bw'imigwi yitwaje ibigwanisho bukaba buhagaze ku moko. Voilà donc ibi biriko biva kuri Radio Television muri Afrika umva hariho intara muri Kongo hariho udumbi amamelise ahagaze ku bwoko ariko aragisenyagura. Ibihugu vyinshi bafise igisirikare n'igipolisi setur ubwo bw'ubudumbi bufise ibigwanisho nta mu bihugu bizima ntibagomba kubaho kuko ukuntu kwangiriza igihugu gusa nta kintu bamara. Ivyo ngo bigatuma n'abadapfa bandura indwara zo mu mutwe zifatiye kuguhamuka. Ico nco gushikira ko cyane burya mu Burundi kurya kuntu abantu bagiye baca mu ngwano bamwe bakica abandi bakicwa abandi bakabura babo abandi bagapfungwa bagahohoterwa biragwaza mu mutwe. Uri mu Burundi ushaka kutabibona kubera ko mbure bose bameze nka benshi mushaka kuba barabibonye ariko hari ukuntu bigabanura ukuntu wiyumvira ubwenge ukoresha abana baja mu mashure ibintu nk'ivyo. Ino nkuru twayiteguriwe na Rino Bigirimana. Uwo no witwa Baraka ntibigikunda ko avuga neza akaba yahunze abitwaje ibigwanisho haraciye indwi zibiri aha bahatewe n'abitwaje ibigwanisho. Boy sana murazibona ntabwo ziriko zija kuri BBC ntabwo iri ari RFI ntabwo ari CNN ntabwo ari Deutsche Welle ni Radio Television Nationale y'u Burundi iriko irikona umwana yahahamuwe ahahamutse aho hafi kubera iki izo ntambara twamamwo hiyo bitunanira ko twumvikana tutundu turiko turapigana. Abanyu yiwe barishwe hakoreshejwe imipanga inzu ziraturirwa. Nyina wiwe aravuga ukuntu umuhungu wiwe agwana kugira ngo abeho. Ati yari umuhungu aciye ubwenge ariko inyuma y'igitero no gusinzira ntagisinzira aguma akangagurika. Ati muri kino gihe ari kwa muganga hariho agahengwe. Co kimwe na Baraka hari abantu barenga 45,000 bahunze aho Itori baja mu ikambi y'impunzi yahitwa Rowe.
mu ntara yose ya Ituri abitwaje ibigwanisho baragisibije intambara ikabihagaze ku moko. Uwo muganga yanonosoye ivy'imibereho avuga ko yakira abagiriwe nabi barenga 200 ku munsi. Nk'uwo munyokuru akaba yagiye kuri ivyo bitaro incuro igira 6 mu mezi 3 gusa. Urumva mu mezi 3 incuro zitandatu no kuvuga incuro 2 buri kwezi kandi nta nuzi nuko ariko arakira. Urumva ni mama nta uzi agabonga afise umwana karabaye umva ko atakiva mu mwana ngo yarazi ubwenge mugabo ubundi kuvuga biramunanira. Ivyo rero uko dukomeza mu ntambara kandi ntambara ntugiye ngo nibijya byo kurasana bijya ego birimwo mugabo umva nivyo gutemana birimwo bijya bintu wumva ngo hari yabisha abantu 6 ujya muntu uba wishe nawe kandi urahamuka n'abantu bica burya barahamuka utari umuntu wasaze mu mutwe wotema abantu ukaja kuryama ugasinzira nawe mu mutwe ubusa n'uwasaze mu bisanzwe nubwo utasaze utemye 3 uwa 4 umutema warabaye umusazi. So ico rero muze murakiraba ibintu byo gukokeza intambara ibintu byo gukokeza ubukozi bw'ikibi ibintu byo gufunga abantu ibintu byo kuba tortura kubankiriza amagara yabo biratera trauma abo bantu vyashikiye biratera trauma abantu bo mu miryango yabo biranonona umutwe w'uwo muntu ari karabikora agatera bikinyamaswa ku buryo atahantu ashobora kuba mu mahoro. Ivyo mugume mu biraba hazogira igihe igihugu kibamo ari abantu babasazi gusa abasazi bamwe bashibishwe bonge abandi baborewe n'amaraso banyoye. Uwo muhinga mu bijanye n'imibereho akavuga ko uwo munyokuru yinyegeje mu maraso menshi abona ukuntu bakati ibihimba vy'abantu ivyatumye n'ubu adashobora gusinzira aguma avyibuka. Urumva imagine scene nk'iyo kona hano bakati ibihimba vy'abantu kandi uwo novuga ko sinumva ko yagize imana mugabo umwe warafise umuntu ashobora kuvugisha hari abantu ngaho badashaka no kuvuga kwanze Burundi mwabaye traumatize muratinya no kuvuga unavuze ngo ceceka ngo batatumara twese urumva no kuvuga ntimuvuga sindiko ndabakiza kuko nta kundi ngo mukinumva ko zivuga ico niko zitambwa. Ariko biteye isoni kumva umuntu ashobora no kuvuga kuko ikintu cyambere ugomba kuvuga iyo ubabaye ufise akababaro kwarukurira ukaboroga ukoma induru ukaronka umuntu muganira akagukubita ku bitugu ati pole sana mugabo ivyo oni wacu nta bihari hano mu bihugu biteye imbere mu bihugu bizima nk'iyo nk'akaroro dafashe haje umubande muri bank umubandi akaza azanye imbugita ntacumita umuntu n'umwe gusa kayerekana mu kirati nimujyame hasi nitorera amafaranga bakaryama umubandi agatora amafaranga agasohoka ata muntu akomerekeje atarusoro rusohotse. Abo bantu bose bari muri iyo banki cyangwa abantu bagiye kwiba bose babaca babajana kubahugurwa muri psychology counseling kuba counseling ko bahahamutse kubera iyo insida yabaye. Mugabo umuntu akabura abana 2 3 4 umuntu abana biwe bagafungwa umuntu abana biwe bakangara umuntu bakamutema wenyene umuntu agatema n'abandi hakabura ikintu na kimwe kimuhoza batinyabona noneho bakaguma banamutoteza ngo navuze turaguhitana n'abasigaye turabamara. Ivyo bintu tuzobivamo ryari bantu b'Imana ico gihugu turiko tukijana hehe? Ngo gukira rero bisaba umwanya ati nuwatoye mitende arasubira kumererwa nabi kubera ububisha budahera aho bo ivyo ngo gukira bifata umwanya musanzwe ntukira ndakubwire nta ivyo bintu abantu benshi barabaye ibiyingi ugiye no muri Amerika wanashakana mu bihugu nk'ibi kubera bakunze kuja mu ntambara nyinshi muri zo za Middle East n'ahandi usanga hariho aba veterans bari mwibarabara atari kubera dafite amafaranga yo kubatunga bayafise mugabo mu mitwe babaye traumatize umugata ngo ni PTSD abakora ibintu byo mu buganga bombwira mugabo ni post traumatic syndrome disorder ikintu nk'icyo mugabo umva abantu baragira PTSD bakagwara mu mutwe kubera ibintu bagiye bacamo intambara babonye kugira ngo uzokira presque impossible nuko kandi n'ubuvuzi butabuhari nubwo wozokize nta buvuzi babuhari ibintu byo guhamuka kenshi nibikira ugiye burundu. Mu ntara ya Ituri harakeneye vyinshi mu bijanye n'amagara yo mu mutwe ababakira rero bararengewe. Urabona ubwana buri kurira abagore bari kurira muri iyo ntara 46% bamenyesha ko ububisha buguma bwiyongera hakaba haharugwa n'imiburiburi abantu 2500 bishwe mu myaka 2 bikaba bimenyeshwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Les consultations ont explosé, plus de 46. Voilà, ico nakivuze ko cyane ivyo bintu byuko abantu baguma bakora ibibi baguma bicana baguma bareta abantu baguma bafunga babata mu nzuzi babakerera amazosi ivyo bintu bisiga inkomere zidakira inkovu zidakira mu mitwe mu mitima mu mishaha y'abarundi ku buryo hazogira igihe igihugu kikaba ari igihugu kimeze nk'agashamba karimo ibintu abantu badafise ubwenge buhagije. Turabandanya n'ayavugwa mu makungu ibihugu by'Ubufaransa n'ingoma y'Ubwongereza ngo biriko vyigira hamwe ikibazo c'abambukira ni mu gihe havugwa abambukira bagera ku 200,000 bamaze guca mu karere kagabura ivyo bihugu bibiri kuva uno mwaka utanguye. Inkuru ya Prosper Bizimana. Wanashaka niki kiraba Afrika kuko Afrika peut-être na Middle East twama mu ntambara tukantiko turahunga tuja bukatugwa mu nzuzi abantu batwagwa mu mazi bateye ubwoba abantu usanga bariko batugwa mu mazi bariko barahunga kuko nta bantu uzobona bavuye muri Australia bariko bagwa mu mazi hari igihe uvuze bakavuga ngo no muri Australia abantu baragenda n'abanyamerika baragenda yes baragenda mugabo aragura passport agakata itike y'indege akabukinga hotel azoshikiramwo akarondera vision bikenewe akagenda agakora ivyo akora akagaruka yaguma yakagumamo mugabo bagenda mu nzira zirashe nta bantu uzokumva bari kubaca mu magwa mu mazi ngo baje muri Afrika mugabo ku rundi ruhande abapolisi bari bafashe ubwato burimwo inyambukira amasanamu akaba yafashwe ku munsi wa gatanu n'abamenyesha makuru ba BBC. Turangirize mu gihugu ca Kenya aho mukuru w'igihugu Kenya abantu benshi bahora bagira ngo Kenya n'igihugu imeze nk'itembere mu gati y'akazi na muntu mugabo na Kenya naco nyene kubera kiri ahi wacu usanga bidakaze narigeze kuhohoterwa mu sanzwe mfashe video muri Kenya ahantu kuri hari no kwibarabara mbere rusange mugabo kuntu bamfashe byanteye ikigongwe ku buryo byanteye ishavo ku buryo ndose amafaranga ntosubira muri Kenya jewe personnellement. William Ruto ngo atarota yihanganira abatera akajagari mu gihugu kirangwamwo intwaro rusangi akabimenyesheje mu gihe Kenya barabisha abantu batari bake mu kwanza vyatangwe n'umuntu yakora kuri social media akora ngo ikintu ngo atuka nyambari umukuru w'igipolisi ivyo bintu mu bihugu bizima iyo ntabwo ari crime gutuka umuntu yaba umukuru yaba umutoyi kenshi na kenshi nta muntu agukurikirana iyo agukurikiranaho iba appel civil akagenda agakoresha cyo bita lawsuit ati je yarantutse ngiye kugira defamation bikunze kubona abanyamerika hanyuma uwo muntu bakamusuinga akavuga ati wowe uzotange miliyoni autant kenshi na kenshi hari gihe usanga abaye bankrupt ari nk'umuntu yafise akazi akora mugavuga ngo abapolisi baramufashe bamujana mu gasho straight bace barabamwishe ico gihugu nta demokrasi irimwo ico gihugu ni nka jungle abo banyagihugu bacu abapolisi bacu nabo baprezida bacu umugabo umwe niwe yabise ngo they are thugs and criminals nibaza ko en certain moment il a raison. During a negotiation that has left America at the bended knee of third world criminals and thugs as our troops seek medicine and fresh water and troop rotations. Ku munsi wa mbere abanyagihugu batanye mu mitwe n'igipolisi agafa abantu 31 nayo abagera ku 107 barakomereka. Reka ngezaho ngaye makuru ngiye kuri radio ya televiziyo ya Afrika ivyo mbonye ego harimo makuru agenda simba to be fair harimo makuru agenda simba go yose nta makuru akomeye cyane yararimo ariko nako harimo ibintu vya negativity nyinshi cyane nico kimeze nk'ikiri positive biravye bijya vyo ngo twahawe imodoka no kuvuga tutunzwe no gusaba kenshi na kenshi tukihagarara ko mugabo kandi dukeneye imfashanyo iyindi urona ko abantu bariko baratraumatize bicwa n'intambara zitafise uko zishingiye sinzi abantu bituri icintu bari kugwanira ntacyo nzi ndishaka gusaba gutuma mugwanira iki mu gihugu cy'iwanyu urabona iyi nkuru iherejeho nijya nkuru y'abantu batwagwa mu mazi ego nivyo harimo benshi bo muri Asia bo muri Middle East hanyuma irwamo ruri muri Kenya nuko amakuru abayakurikirana bayabona just ngoze no gukwirikirana amakuru ibintu ntabitangwe muri iyi minsi ya vuba ubundi nta bitera no mujinya yuko uravyumviriza mu sanzu yumviza amakuru ya Kenya neza biragutera umujinya kumva ati amen this is ridiculous. Voilà sinze ko hari cyo mufite mu vuga tuzosubira.